Nizera ko mumeze neza muri hirya no hino hatandukanye mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa kaze mu makuru yagezweko ariko haravurwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'andi makuru yose ariko haravurwa hirya no hino kw'isi. Mu ngingo nkuru hano makuru yacu ari buze gushamikirako turaza kugaruka ku makuru ariko haravurwa cane. Hari umusore w'umuyabaga w'umurundi yahagaritswe n'igipolisi ca Canada aragirizwa ivyaha vy'ubwicanyi. Ayo makuru avuga yuko uyo musore w'umuyabaga w'umurundi yahagaritswe n'igipolisi ca Canada ku vyaha vy'ubwicanyi. Turaza kuraba ivyo vyaha ivyari vyo naho yabikoreye. Mu yandi makuru kandi mu misi heze mwagiye mukunda kubona President Ndayishimiye Varisito mu mpuzu z'igisirikare. Bamwe bati ese President Ndayishimiye ararekuriwe kwambara umwambaro w'igisirikare, abandi bati President Ndayishimiye niwe kizigenza w'ingabo z'igihugu arabirekuriwe. Amategeko abivuga ko iki? Ese hoba hari uyundi mu perezida w'u Burundi yoba yarakoze mwene ivyo? President Ndayishimiye yabonetse yambaye umwambaro w'igisirikare kandi uriho ipete rya General Major. Turaza kugaruka kuco amategeko ategekanya nimba President Ndayishimiye arekuriwe kwambara impuzu z'igisirikare narirya aba yaratanze imihoho mu gisirikare kuko atari gushobora kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu akiri umusirikare. Turaza kubigaruka ko nido rya no makuru. Mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane hirya no hino ngaha mu Burundi turaza kugaruka kuri irya nkuru umusirikare yishujejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Turaza kuraba ivyo umusirikare ndetse n'ivyo yamujijije ndetse n'ibigiye gukurikira mu nyuma. Kumwe n'andi makuru yose ntakubwiye mu mfunyapfunyo turaza kuyagaruka ko nido ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushizeko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Kuba hirya no hino hatandukanye rero ndabaramukije n'abakaze kandi nanabibutsa ko namwe muzokwigera muronka amakuru yizewe kandi yagezwe ko atari ngaha kw'isi TV. Isi TV niyo mbonesha kure yonyene izogushitsa ko amakuru atohojwe neza kandi amakuru afitiwe ivyemezo, amakuru abagezwe ko abariko aravurwa. Ni utarafyonda ko rero banza ugafyonda ko kuba ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndabaye ikaze. Niyo nkuru iriko iravurwa cane kuri uno musore w'umuyabaga w'umurundi yahagaritswe n'igipolisi ca Canada ku vyaha vy'ubwicanyi. Amakuru dufise avuga yuko igipolisi co mu gihugu ca Canada ni mu ntara ya Ontario mu muji wa Toronto kikaba kimenyesha ko cahagaritse umusore w'umurundi w'imyaka 20 yitwa Lee Davis Rurimirije kumvo z'amatohoza y'ubwicanyi butari buke arerwa ko uyo muyabaga ari David Rurimirije akaba rero avurwa mu madosiye y'ubwicanyi. Akaba ari umuhungu wa Ildefonse Rurimirije, uwo nawe akaba ari umurumuna wa Jean Marie Rurimirije, akaba ari umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ajejwe ibibazo vy'ingendo ndetse akaba ari n'Umurwizatunga akomeye azwi cane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ri David Rurimirije akaba yanavurwa mu madosiye yo gutunga ikigwanisho atabifitiye uruhusha bene urudandazwa rw'ibiyayuramutwe, aho yagiye ahagarikwa kenshi n'igipolisi caho i Toronto mu gihugu ca Canada. Mu bindi biriko biravurwa cane nari nabikubwiye ko turuze kugaruka kubirabana na ya nkuru ibabaje iriko iravurwa i Muyinga. Umusirikare yarishujejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Mwagiye mukunda gukurikira amakuru nkaho twabwiye ko ntikazokura Musa afise imyaka 40 yararongoye agace Kabeza kari ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Burundi. Akaba yarishwe n'umusirikare mukuru ku munsi w'ejo. Uwo nawe rero akaba yarafashwe. Amakuru dufise nk'uko bivurwa n'abarongoye komine Muyinga
ngo vyose ngo vyatumwe n'indwano yabaye hagati y'umusirikare ndetse n'umunyagihugu mu bunywero hakiri nk'isaha 4 z'ijoro. Amakuru dufise nuko umunyagihugu yakubise umusirikare aja gutora inkoho mw'ikambi y'Imukoni. Igihe rero ngo yahindukira uwo bari barwanye ntiyarakiri muri ico kibanza, yibajije ko yoba yinyegeje mu kazu ko kudandarizamwo karaho, ararasa arabisha ku muryango ariko nta muntu yariyo nk'uko amakuru dufise abivuga. Igihe rero uyo arongoye Kabeza yaza kuraba ivyabaye yaciye amurasa aca arapfa ubwo nyene, bikaba bivurwa n'ababibonye. Uwagirizwa ubwo bwicanyi ari mu minwe y'igipolisi akaba arindiriye gucirirwa urubanza rw'ikibiriraho. Icatumye rero bagwana ntikiramenyekana gushika ubu ngubu. Twabibabwiye mu ntango z'ano makuru kandi ko turibuze kugaruka ku birabana na Perezida Ndayishimiye. Yarabonetse yambaye umwambaro w'igisirikare. Perezida Ndayishimiye yoba arekuriwe kwambara umwambaro wa gisirikare? Vyatanguye kwibazwa n'abatari bake ku mbuga ngurukanabumenyi, ndetse mu ndwi iheze Perezida Ndayishimiye akaba yarabonetse yambaye umwambaro wa gisirikare mu gihugu ca Centrafrique, aho yariko rero arabonana n'abasirikare b'Abarundi. Kuri uwo umwambaro yari yambaye hakaba hariho ipete rya General Major, mu gihe bizwi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze imihoho mu gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2016 muri Mukakaro. Ibi vyaratumye habaye impari hagati y'imirwi itandukanye y'Abarundi. Vyaravuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi, bamwe bashikiriza ivyumviro vyabo. Bamwe bati Perezida Ndayishimiye batazira neva ararekuriwe kwambara umwambaro kanatsinda nikizigenza w'abasirikare. Abandi bati Perezida Ndayishimiye ararenze ku mategeko. Babishamikira canke se babivana ku kuba Perezida Ndayishimiye yaratanze imihoho mu gisirikare muri Mukakaro mu mwaka w'ibihumbi 2016. Perezida Ndayishimiye rero abatari bake baragiye bavuga amajambo atandukanye ngo kuba Perezida Ndayishimiye yoba yararenze ku mategeko, ngo kuko umusirikare yatanze imihoho atarekuriwe gusubira kwambara uyo mwambaro. Haraciye imyaka ni 30 ata mukuru w'igihugu mu Burundi yambaye impuzu za gisirikare. Uwo wa nyuma yari Perezida Buyoya mu mwaka w'igihumbi 1990. Umusivile yatwaye Burundi akaboneka yambaye umwambaro ya gisirikare, nawe yari umwami Mwambutsa wa kane. Uwo akaba yariko nawe yari umwambaro yisangije n'abamugenderanira gusa. Reka turabire hamwe rero uko abatwaye Burundi bagiye bambara uyo mwambaro mu bihe bitandukanye, uko abandi bakuru b'ibihugu mu karere bavyifatamwo n'icokogwa kugira ngo giheze imyidogo idakenewe. Bamwe bati nta n'igitangaje kirimwo iyo umugabisha mukuru w'ingabo yambaye umwambaro w'ingabo gusa. Ico baciza nuko hobaho itegeko rigenga umwambaro wiwe mu bihe bitandukanye. Uko rero bagiye baratwara Burundi bakoresheje umwambaro wa gisirikare, tucikukira mu mwaka w'igihumbi 1962 Burundi bwaratwagwa n'umwami Mwambutsa wa kane. Uyo mwami yarafise umwambaro w'iteka yambara mu bihe bikomeye niyo ari mu ngendo zikomeye mu mahanga. Uwo mwambaro rero waboneka ari uw'igisirikare ariko ntiwasa n'iyindi myambaro ya gisirikare y'u Burundi. Iyo yambaye rero uyo mwambaro umwami yaramukanya nk'abasirikare bake cane. Rero mu bamugendanira bakaba bari bafise umwambaro usa n'uw'umwami. Aha rero umuntu yo kwibutsa ko umwami ari we yari kizigenza w'ingabo zose z'u Burundi. Nayo mu mwaka
mu kwigenekerezo rya munani muri Mukakaro mu 1966 ingoma ya Mwambutsa wa kane Abangiricenge akaba yaratembagajwe asubirirwa n'umuhungu wiwe Ntare wa gatanu Ndizeye. Muri ubwo butegetsi umushikirangoma wa mbere yari Captain Michel Micombero, niwe rero yaboneka afise ingufu zose z'igihugu. Umushikirangoma wa mbere yagumye yambaye umwambaro wa gisirikare. Michel Micombero rero niwe nawe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umusirikare mu Burundi igihe atembagaje umwami Ntare wa gatanu Ndayizeye kuwa 28 Munyonyo mu mwaka 1966. Perezida Micombero yagumye aza arambara impuzu za gisirikare, mbere akaniyongera amapeti ya gisirikare. Yafashe kandi ubutegetsi afise ipete rya kapiteni, inyuma gato yaciye ariduza abakoroneli kugira ngo abe ari we afise ipete ryo hejuru muri ico gihe. Muri Munyonyo mu mwaka 1974 Perezida Micombero yaradugije kandi ipete ryiwe arishira kuri Lieutenant General iruhande y'ukuba ari kizigenza umukuru w'ingabo z'u Burundi. Perezida Michel Micombero yagumye yifata nk'uko yoba akiri mu gisirikare kandi akifata nk'abandi basoda. Muri Munyonyo mu mwaka 1976 Colonel Jean Baptiste Bagaza akaba nawe yaratembagaje ubutegetsi bwa Perezida Micombero. Igihe gito cane mu minsi ya mbere y'ubutegetsi Perezida Bagaza yarambaraga impuzu z'igisirikare, ariko mu nyuma yarabihevye akambara impuzu za gisivile gusa. Iyo rero ari mu bikorwa vy'abasirikare yaba afise inkoni ya kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Perezida Bagaza ntiyigeze yiyongera ipete, ariko kandi mu gihe ciwe ntawigeze arenza ipete rya koroneli yari afise. Rero ico gihe niryo Bagaza yari afise. Mu myaka itatu ya mbere y'ubutegetsi bwiwe mu 1987 1990 Major Pierre Buyoya yaboneka mu myambaro ya gisirikare, kanatsinda urwego rukuru rurongoye igihugu rw'inama ngarukiragihugu Comité militaire pour les services nationales, rwari rugizwe n'abasirikare 31 barongowe na Majoro Buyoya. Urwo rwego rero rwarakuwe ko rusubirirwa n'inama nkuru y'umugambwe Uprona muri Kigarama mwaka 1990. Perezida Buyoya nawe atogwa kurongora Uprona uruhande y'amabanga yo kurongora igihugu. Guhera rero ico gihe Perezida Buyoya yaboneka mu myambaro y'abasivile. Mu kiringo ciwe Perezida Buyoya yagumanye ipete rya majoro, naho hariho abasirikare bari barirenze. Mu mwaka 1993 Perezida Buyoya yaratanze imihoho mu gisirikare kugira ashobore kwitoza. Kuva ico gihe rero ntiyigeze asubira kwambara umwambaro wa gisirikare. Igihe agarutse ku butegetsi mu mwaka 1996 yambara imyambaro isanzwe. Agiye mu bikorwa vya gisirikare yaba afise inkoni ya kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Nayo kuva mu mwaka 1993 harabonetse abaperezida bataciye mu gisirikare: Perezida Melchior Ndadaye, Perezida Cyprien Ntaryamira, Perezida Sylvestre Ntibantunganya na Perezida Domitien Ndayizeye. Aba ntibigeze baboneka bambaye umwambaro wa gisirikare nk'aba kizigenza bakuru b'ingabo z'u Burundi, Commandant Supreme des Corps de Défense et de Sécurité. Baba bafise rero inkoni ya kizigenza w'ingabo, bateau de commandement. Iyo kandi iri mu vyo umukuru w'igihugu ahabwa iyo yinjiye mu mabanga. Perezida
Pierre Nkurunziza naho yaciye mu kiroberi ntiyigeze yambara umwambaro wa gisirikare ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ico yahinduye gato ni indamutso ya gisirikare yakoresha mu bihe bihambaye iyo ariko aragenzura ingabo. Perezida Ndayishimiye abaye uwa mbere asubiriye kwambara umwambaro wa gisirikare ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hari haciye imyaka 30 bitabayeho. Umudenderi w'abandi bakuru b'ibihugu mu karere. Haraciye imyaka mikeyi abakuru b'ibihugu mu karere kacu bagarukanye umuco w'imyambaro ya gisirikare. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya naho atari umusirikare niwe yatanguye kuboneka kenshi muri uyo mwambaro. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yarabonetse kenshi kuva muri 2017 muri uyo mwambaro. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni nawe acarakurikira inyuma haboneka Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania. Iyo myambaro yabo rero yabo ba perezida bose irafise ico ihuriyeko, nka bose bambara ipete risumba yandi yose muri ico gihugu. Generali w'inyenyeri zitanu umwambaro wabo canke ishati canke inkofero uba wanditseko CIC canke se CINC, bisigura Commander in Chief. Ijambo ry'icongereza rivuga kizigenza mukuru w'ingabo, ni ukuvuga ko ipete ry'umukuru w'igihugu atacu ripfana n'ipete yahorana nk'umusirikare. Mu bihugu rero bitari bike bivuga icongereza uwo mwambaro urategekanirizwa umukuru w'igihugu nka Afurika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Mu bihugu bivuga igifaransa si henshi umukuru w'igihugu yambara impuzu za gisirikare kuva intwaro za gisirikare zihavuye. Mu mwaka uheze rero perezida wa Chad Idriss Deby akaba nawe yarahawe ipete rya Marshal kandi arambara n'umwambaro. Perezida Deby akaba yarafashe ubutegetsi mu mwaka w'1990 arongoye umurwi w'abaroberi wateye uva muri Libya, ariko yari yarigeze kuba umusirikare mukuru wa Chad mu mpera z'ubutegetsi bwiwe. Rero igihe yariko arasabwa kudahirahira ngo akore ikiringo ca gatatu, Perezida Joseph Kabila Kabange wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nawe rero akaba yarabonetse kenshi mu mwambaro wa gisirikare utazwi kandi utagira amapete. Benshi rero babifashe nk'ubutumwa atanze ko yiteguriye kugwana agifata ubutegetsi. Kabila yari generali majoro mu gisirikare. Kuba yarahisemwo gusubira kwambara umwambaro wa gisirikare biboneka ko Perezida Ndayishimiye yahisemwo uwo muderi weze mu karere, ariko kandi kuva yitoza yagumye ashimika cane ku ipete ryiwe rya generali majoro, anashiraho ubutegetsi bwiganjemwo abasirikare kurusha ubwa Perezida Nkurunziza. Ntawuzi rero ubutumwa yoba ashaka gutanga. Hari ikibi kirimwo kuba Perezida Ndayishimiye yambaye nk'umusirikare. Mbega ni bande bari kuriwe kwambara umwambaro w'igisirikare mu Burundi? N'abasirikare gusa. Intwazangabo mu gisirikare iyo zikukurutse barazisigira umwambaro w'iteka grande tenue bashobora kwambara mu minsi mikuru y'igihugu, ariko uwirukanwe mu gisirikare bene watanze imihoho ntibari kuriwe gusubira kwambara uyo mwambaro w'iteka, barawusubiza. Generali Majoro Evariste Ndayishimiye yatanze imihoho mu gisirikare mu mwaka w'2016, aho no kuvuga ko yinjiye mu murwi w'abatarekuriwe gusubira kwambara umwambaro w'abasirikare. Ariko kandi Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu kuva muri Ruheshi umwaka w'2020, no kuvuga ko ariwe kizigenza mukuru w'ingabo zose z'u Burundi. None umuntu yoba kizigenza atari kuriwe kwambara umwambaro w'igisirikare? Ivyo nibibazwa abatari bake. Ico rero nico kumvikana. Ikitumvikana ahubwo nuko asubira kwambara ipete rya generali majoro yahora
aratanga imihoho yahorana ataratanga imihoho. Igikenewe rero nuko hoshigwaho umwambaro ugenewe kizigenza mukuru w'ingabo nk'uko biri mu bindi bihugu, bagaheza rero bakamwambika ipete ryo hejuru ya yose, ni ukuvuga irya generali w'inyenyeri zitanu. Iryo pete uyu munsi rero rikaba rifiswe n'abagabo babiri mu Burundi, aribo General Prime Niyongabo ndetse na CPG Alengiyome Bunyoni. Ni ukuvuga ko muri kino gihe kizigenza mukuru w'ingabo yambaye General Major aboneka nka mutoyi kuri abo bagabo. Ni vyiza rero ko hobaho itegeko rigenga umwambaro wa kizigenza mukuru w'ingabo kugira ngo umukuru w'igihugu wese azoze ntatoze canke se ntazoze arabikora uko avyiyumvisemwo canke se ngo akurikire imideri y'abandi. Ni vyiza rero kubaka imigenzo ikomeye ku gisirikare, ntibibe ibintu biguma bihindagurika. Nayo rero Uburundi nta kabi kavyo mu gihe umukuru w'igihugu yerekanye ko ashigikiye ingabo z'u Burundi mu kwambara nkazo. Perezida rero Ndayishimiye akaba hari ivyagiye bimuvugwa ko cane, ariko abatari bake bakaba bibaza mu bibazo bitandukanye, mbega Perezida Ndayishimiye ararekuriye kwambara umwambaro wa gisirikare? Ego cane, nka kizigenza mukuru w'ingabo arabirekuriwe, ahubwo nibamutegurira umwambaro mwiza ujanye na kizigenza mukuru w'ingabo, vyoba na vyiza habayeho itegeko rigenga uyo mwambaro. Akaba rero ari amakuru twari twabatoreje twagira tubashitseko kubirabana na Perezida Ndayishimiye yabonetse yambaye umwambaro w'igisirikare. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije kuri mwese. Bye bye.